Sasa ni gute uronka umuntu ashobora kugufasha ikintu atakwaka n'ijana, urabyumva, atakwaka n'ikingorongoro, ariko warangiza wewe bikarangira umusuzuguye. Hari amahera arampera nagushika yahumbura n'itike yoshobora kubasubiza inyuma. Uri muri shooting? Ndi muri shooting. Mpamagara DJ Pole. DJ Pole ndamuhamagara ku telefone yiwanje. Ndamubwira bro, DJ Pole si umugenzi wanje. Ukujya n'umubosi. Numukire. Asumbye imyaka, ansumbye amafaranga. Urabyumva? Pole amafaranga abakozi bamwe mu bakozi afise. Urumva? Abakozi afise. Hari abaririmbyi banini ngaha batinjiza amafaranga nk'ay'abakozi ba Pole. Ni na benshi. Urumva? Bafashe amafaranga yose wegeranije mu mwaka. Wewe uri umuririmbyi. Akuma platform yose n'amakonsere yose wakoze. Kabisa. Urabyumva? Bakazana bagatereka umukozi umwe wa Pole, umukozi fulani wa Pole. Bakazana n'amafaranga nawe yakoreye mu mwaka wose. Wosanga ataho bihuriye. Nuko rimwe hazamwe ibintu byo gukomeretsa agenda nabikunda na DJ Pole narabimubwiye igihe hari ijya saga yiwe na Big Fizzo. Narababwiye ati kabisa mwatudugirije entertainment. Yavuze ati umuavoka wanje ameze nk'ingona arabarindiriye. Urabona ko DJ Pole azoriheba. None azobajana mu butungane bubumvirize no yari na kimwe. Mukije cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi, turabaye mwaramutse na mwiriwe. Biravana umwese naherereye. So my name is Sirem Promoter Bendo Camera. Utarakora subscribe, like, share, comment. Bandanye bikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Today's another day. Nagarukanye Mr. Abdul. Today tuzakuganira about entertainment. Bwana Abdul. Nibyo kabisa. Byinshi muri entertainment iko biraba. Na cyane. Akaburi mwe mu baririmbyi. Binararibonye reka ndagashiremo. Amazi igihe kinini mu muziki, ibyo umuzika bimetiriza cyane. Ariko reka tubanze kwanza tumwakire mu bwami bwa Ninka. Alu. Baramutse. Hama tuje mu kiganiro nyezina. Karibu Bwana Abdul. Asante sana, ndakuramukije nawe we. Ndaramukije n'abariko baraturaba canke abariko baratwumviriza. Ego, turashimira Imana. Meze neza ariko. Neza cyane. Ibiro ko twinjira mu kiganiro nyezina nkuko by'amabiri. Tubanza guca amafaranga. Societe Story Company bafitiye Story Water, Story Tangawizi, Story Juice, amavuta, mayonnaise, ibintu byose bimeze neza cyane. Wewe wifuza ukabura umunyamutahe wifuza guzana ivyunguka muri Societe Story Company, bashaka kutwandikira kuri nimero ngaho tukabahuza nabo kugira ngo ubuzima bugende neza muri wa mugambi wo gutera imbere. So na cyane. Mr. Abdul, hari ibintu biravugwa cyane muri industry. Bahungu basaze bo muri industry ya Buje Kiriko. Umusaza DJ Pole bamwifatiye mu gahanga. Bivuye ku ndirimbo sino tumaza usasangure ukuntu byagiye biragenda. So kino kibazo cha DJ Pole na Buje Kiriko akiri. Wewe ukibona gute nk'umusasanguze bro? Mboje ubwa mbere ukuntu ndabibona. Ubwa mbere ho mbanza ku kuko ndi umuririmbyi. Ndi umuririmbyi rero ndazi ikintu bita ndaza agaciro k'icitwa sponsor. Ndaza agaciro k'icitwa management. Urumva? Kuko nimba hariho inzitizi zibaho ku muririmbyi zikashobora kuba zotuma udatera imbere kandi wari ushoboye gutera imbere, nukuba udafise umuntu akuri inyuma ashobora kugusponsoriza, ashobora kugufasha muri ibi na biriya kabisa. Urumva? Twe twakoze umuziki ari wowe muririmbyi, ukaba umwanditsi w'indirimbo zawe, ukirihira amahera ya studio, ukitegurira igitaramo, ukikoreshereza amafishi, akaba ari wewe ugenda kwimanikira amafishi y'abantu bazoza kukura. Urabyumva? Akaba ari wewe wikoteshereza nuzenyi sonorisation, ukagenda ugakora concert. bro n'abaririmbyi ukabahamagara
ukagenda ugakora concert. So, rero kuri ibi bintu bya DJ Pole n'aba basore Double J na Kiriku akiri kwanza jewe mbanza mvuge ko buriya abo bantu bose si novuga ngo kuko muri entertainment umuntu ntushobora kumumenya nk'uko umengo muravukana kabisa, ariko turazinanye. Yaba Kiriku sinoba ndamubonye rimwe canke kabiri canke gatatu canke kane canke gatanu canke urumva. Double J nuko na Pole nuko, sibyo? Nukuvuga ngo ibi bintu byavuye ku ndirimbo Sinokwirarana. Ndayizi Double J yakoranye na n'umu legend Chameleone. Ubwa mbere hoho mbanze mvuge yuko ibi bintu birababaje. Impamvu bibabaje nuko umuziki wacu ukeneye abantu benshi cyane bameze nka Pole na cyane urumva. Kuko Liam ngenda kubwiza ukuri, ariko tukiraho nyine bwana banza wumva ndakubwije ukuri, kuba uri umuririmbyi mwiza wari uzi ko buriya ku isi hari abaririmbyi benshi kandi beza ariko tutazi. Wowe nimba bishobotse yuko tukumenya, haba hariho impamvu twakumenya. Si impamvu yuko wowe uri gihangange cyane mu kuririmba gusumba abandi bose batamenyekanye, ahubwo nuko haba hariho akantu dufate nk'Imana yakuvunguriye canke abantu yakoresheje bagasahiriza mu bikorwa byawe. Je ndazi abantu b'abaririmbyi benshi batashoboye gutera imbere muri uwo muziki w'u Burundi, kandi bro bazi kuririmba, bazi kwandika, mugabo ntibashike ku rwego. So jewe rero ibi bintu muri iyi industry, ikintu cya mbere kimbabaza, Double J n'umuntu yarashitse ahantu heza cyane. Ikibazo cy'umuziki wacu w'u Burundi uzukirabe, igihe umuntu akeneye abantu niho atangura kwikuraho abantu. Ndakumva abantu benshi burya ibi bintu ntabyo bazi. Mugabo muri uyu muziki w'u Burundi bro harimo uruhendo rwinshi, harimo gusukana cyane. Uvuze gusukana, uvuze ushatse kuvuga gute bwana Abdul? Uvuze gusukana ushatse kuvuga gute? Mvuze gusukana mba nshatse kuvuga yuko ushobora wewe nk'ubu je nshobora kuba mfitanye ikibazo na wewe, urabyumva? Hama ico kibazo kikaba atari ikibazo turamutse twokiganira, urabyumva? Mugabo nk'umuntu akambwira atari ko bishoboka gute ko umuntu agira ukuntu noneho wewe watwagwa n'agashavu, bikaba bishoboka yuko ya nzira yari kuba ngufi ivuye mu kuyaga n'umuntu mufitaniye ikibazo ikagenda ikaba ndende cyane gusumba. Ushatse kuvuga ko Double J na je ndaguha karorero, jewe nitange kwa karorero, sivyo? Jewe narigeze kugirana ikibazo n'umuntu w'umuririmbyi akomeye ngasi, ndamuvuga mu izina. Uwo muntu yasanze muri studio ndiko ndaririmba. Iyi studio yo ndayivuga ni MA Production kwa Amiri. Ico gihe aho hantu ndibuka yuko twari kumwe na Amiri Pro, hari n'umutipe yitwa Vishu Love agomba recording. Haza umuntu w'umuririmbyi arabaramutsa, urabona muri studio kuntu hameze, umusana ari kararecordinga, urabibona ko ari kararecordinga umuziki. None usanze umusani muri studio ari kararecordinga, wo mubaza
ngo none wowe uri umusani kandi ubibona yuko ariko ararikodinga. Umuntu araza arambaza ngo hewe ngo nawe uri umusani. Ndamubwira ntego, aca twenga mu Giswahili nk'umuntu nyene wo mu Buyenze ngo hehe ngewana ngo tushakuwa wengi kweli ngemwe ngo gerageza. Afu abantu umuntu w'umusani nkunda cyane. Urabyumva bro, ngaha muri uyu muziki w'u Burundi je ndashobora kukubwira n'abaririmbyi bakeyi nshobora kugenda muri show yabo mpagurukanye na family yose n'umukozi ntamusize muhira. Yari umuntu umwe wenyene, famille yanje mukunda, abana banje bamukunda, urabyumva, na madame wiwanje amukunda. Mugabo kubera iryo jambo aho hantu twari turi nta reaction bigeze bambonako. Urumva kubera narabanjije mbanza kubitekerezaho. Uzi ikintu cyabaye? Nasohoye indirimbo. Umuntu wa mbere yatanze iyo ndirimbo nasohoye indirimbo, urabyumva, uwo muntu kabisa ndamwataka fresh mu ndirimbo. Bro, urabizi ibintu byakurikiye. Niho naboneye neza sawa ubujyajya buri mu muziki w'u Burundi. Urabyumva? Ngaha mu muziki w'u Burundi urabona ni umuziki utarimo amafaranga menshi, mugabo n'umuziki ushobora gutuma umuntu akuroga, akwanga, apana kukwanka bisa akanakuroga kandi atafaranga ririmo. Ariko rero harimo abantu ashobora kubona wewe ejo bishobora kuzoshika ugatera imbere, hama kagerageza gukoresha ivyiyumviro vyiwiwe mu gukasa ivyiyumviro vyawe. Naho rero navuze ni ngaha mu muziki w'u Burundi abantu barasukana. Kuko reka ndakwereke bro, twereke n'abantu bariko baratwumviriza. Kugira ukore video nziza ngaha, video nziza ntishobora kuja munsi y'imiliyoni 3 z'amarundi. Ayo mafaranga mvuze ku bantu bakora ama video barabizi yuko mvuze amafaranga make cyane. Tuzi ibijanye na management. Management yiwawe usanga igufasha ibi ikagufasha nabijya mugabo mukagabura ama pourcentage. Ugasanga wewe nk'umuririmbye mu bintu bagufasha, urabyumva, ugasanga wewe uronka n'imiburiburi nka 30% yayo winjiza 30%. Urabyumva, ayandi yose agatwagwa nande na management. Sasa ni gute uronka umuntu ashobora kugufasha ikintu atakwaka n'ijana, urabyumva, atakwaka n'ikingorongoro, ariko warangiza wewe bikarangira umusuzuguye. Bo jewe kabisa nubaha icyiyumviro cy'umuntu wari we wese, nubaha uko umuntu abona ibintu, mugabo jewe ndabivuge nk'umuntu azi pole. Pole si umuntu abaririmbye ngaha bogakwiye gutera akagere. Urabyumva, nimba umuntu ashobora kugufasha ikintu c'imiliyoni 2 akazikura mu mufuko, bro, bivugiye ko amaze gufasha benshi atanyunga bikuramo. None jewe ndibuka hariho umunsi nari muri shooting ya video yanje. Urabyumva, noneho amahera arankehana. Ndabibona yuko abantu turi kumwe kuri tere nategerezwa guhemba, vyanse bikunze baza kunsekura. Ara mahera arampera nagushika yahumbura n'itike yoshobora kubasubiza inyuma. Uri muri shooting? Ndi muri shooting. Mpamagara DJ Pole. DJ Pole ndamuhamagara ku telefone yiwanje. Ndamubwira bro, DJ Pole si umugenzi wanje, ukujya n'umubosi, n'umukire, ansumbya imyaka, ansumbya amafaranga. Urabyumva, ansumbya na experience mu muziki, meme n'ubuzima. Urumva, experience no mu buzima.
ntitungana Kabisa. urabyumva nta hantu na hamwe twohurira agize icanyima ntaho no mwitwarira kuko ntacyo dupfana urabyumva ariko ndamuhamagara ndamubwira bro jewe ndakehaniwe biranse ndakubiswe ndi muri tournage raba ikintu umfasha ndi muri tournage biranse ntibyatwaye iminota 10 umva vraiment chambona message bro iyo message naratwenze yivuge urabyumva nimba umuntu ushobora gutelefona umuntu yivuge urumva nimba ushobora gutelefona umuntu akaguha amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 100 canke hejuru y'ibihumbi 200 canke hejuru y'ibihumbi 300 dufate ko yagwaye nk'inoti ya 500,000 side naguhaye aragosupport ngo azokwishyuza my god ntibyari biri muri gahunda umute surprise urabyumva ntibyari biri ni surprise guys murumva kino kintu urabyumva ndashaka abantu hano ni surprise abantu hano baze kuhatahura neza noneho akavuga ati ntanavuga ati none uzoyampa gute ibiki aramba direct kuri nimikashi inote nkore ingoma yanje irahera dutaha ata muntu numwe amastress barahera stress zirahera nkora video ndyohewe sasa Abdul tukiri ngaho nyine banza wumve rero uramwumva uwo muntu hari inyungu je wamfisemo oya sindi umukozi wiwe basi ngo tuvuge ngo mu byo nkora hariho udu percentage aronkako sindi umukozi wiwe ntaco dupfana n'umurundi nkanje so rero jewe nibaza yuko Pole ahubwo hari abantu bashobora kuba banamuhora kwitonda ndakubaze Abdul tukiraho nyine ibi bintu akorera abaririmbyi yaranabivuze nkorera abaririmbyi ibintu byinshi ariko nta kimwe nkura reka ndakubwira kandi ari naco kintu ndakubwira kandi waruzi ko muri konsere zose ziba ngaha mu Burundi urumva nta muntu ahari ategura show uzobibaza n'abandi baririmbyi bose aha umuririmbyi amafaranga nkayo Pole aho umuririmbyi Pole rero yahisemo guhagarika umubano wiwe afitaniye n'abaririmbyi aranavuga nti yaranavuze nti abaririmbyi mu gatondo bahora bazindukira kuri ofisi yanje narabwiye n'umusiti aje nzojayo azoza arabirukana ico kintu nta kibazo uzojayo ico kintu ku baririmbyi ahubwo anyitege ntubona ko Double J na Kiriko bariko barafugira abandi baririmbyi oya rega ku kintu bariko barakora bro je reka ndakubwire jewe sindicarana na Double J na Kiriko ngo tuyage mugabo ibi bintu jewe nibaza yuko boba barabikoze harimo ikintu tuvuga cy'ubugana ese turakora amakosa turabana ariko je nibaza yuko Pole ari umuntu akuze afise experience muri uyu muziki iyi myaka Double J na Kiriko barimo yarayiciyemo nibaza yuko bagiye bakamwegera bakamubwira ati musaza respect yawe igume hahandi tubabarire kabisa bazomusaba imbabazi ati rero Kiriko na Double J bagende basabe ikigongwe Pole yego bazomusaba ikigo ntaco byica ibintu bibaye bitumye Chris Mbi uratswahora muri Reboya ya DJ Pole byatumye ahagarika amasezerano bari bafitanye cyangwa kontra bari bafitanye reka ndakubwire bro kango twenga bro biraba ego muziki ndundi urabuze abantu DJ Pole bamufata uko atari nakubwiye ngo hari igihe abantu bashobora kuba bamuziza ukwitonda kwiwiwe none bujya bro waruzi yuko DJ Pole jewe urabizi yuko genda umuntu w'umugabo yiyubashe kandi yubatse urabyumva yiyemera asumira abana urumva ndabizi cyane kandi je simbayeho nabi uravye na sante yiwanje urabona yuko ari sante irimo no gutangura kunchorera sivyo no gutangura kunchorera waruzi ko Pole afise abakozi bansumbye umushahara kabisa mu bantu Pole akoresha hari abansumbye amafaranga bansumbye umushahara urabyumva wanashaka DJ Pole amafaranga abakozi bamwe mu bakozi afise urumva abakozi afise hari abaririmbyi banini ngaha batinjiza amafaranga nk'ay'abakozi ba Pole ni na benshi urumva bafashe
amafaranga yose wegeranije mu mwaka wewe uri umuririmbyi akuma platform yose n'amakonsere yose wakoze kabisa urabyumva bakazana bagatereka umukozi umwe wa Pole umukozi fulani wa Pole bakazana n'amafaranga nawe yakoreye mu mwaka wose wosanga ataho bihuriye kabisa urumva rero uyo si umuntu wo gufyinisha ariko sibyo oya dusubira inyuma gato pourcentage za management ntituzizi si 30 40 bagupfuye agasoni senga mukagabura 50-50 siko bimeze ni gute umuntu agushirira amafaranga arenga umuriyoni atazokwishuza mugabo wewe ukaguma uvyimbye amavye ariko hari ikibazo bwana Abduri kiko kiraza bavuga ati DJ Pole yarananiranywe na Satpi DJ Pole yarananiranywe na Big Fizzo DJ Pole yarananiranywe sinzi nande na MB Data DJ Pole yarananiranywe na Double J na Kiriko ese tuvuge ko aba baririmbyi bose hari abafise umubano mubi cyangwa na DJ Pole hari akantu kadafashe yoba abakorera abaririmbyi jewe mbo iyo abantu nukubera yuko abantu bamaze kwizera yuko irivuzwe na benshi aba ari ryo riri ukuri ariko abantu benshi bashobora kuba batazi ukuri kuzwe n'umuntu umwe erega ukuri ntikuvuga ukuze kuvuga ukuze urabyumva jewe sinemeza yuko Pole ari mubi sindabyizera ubwo nuri kumushikira kwera yagufashije mfati oyaye bro erega si jewe jenyene jewe ndamaze kubona abantu benshi Pole afasha erega banza ubyibuke yuko basi jewe Pole sibyo n'imiburiburi hadashobora guhera amasaha 28 ntaraca kuri biro yiwiwe sibyo ntaco dukorana urumva mugaba abantu bamurondera ndababona kandi mwabo bantu harimwo abaririmbyi urabyumva nagira ndakubwire ko ku bintu bijanye n'ugwaruka mu bintu bijanye n'umuziki uzubaze nta muntu numwe afise ubushobozi bwo gutegura show ngaha i Bujumbura agashobora kuba yoha abaparticipe muri izo show abaririmbyi abamufashije gutegura abagize gute uburyo abaha nta wundi muntu ategura igiteramo ngaha abubaha ngaha ni nawe muntu atigira arihisha umuntu ku muryango ari muri industry iyo yateguye ikirori amateka tuze tuyavuga kuko arahari yego Abdul jewe reka ndakubwira jewe muri show zose Pole ategura kabisa simbeshe sinje hajya ngo niyemere jewe birashika nkariha mugabo kuriha kwiwanje nukubera kuko jewe ukuntu meze nk'ubu jewe mu giteramo cha Fizzo mu giteramo cha Fizzo sinshobora kugenda ngo kubera ngo ari Fizzo ngo hama ngo ndumuririmbye cyanye ngo ndikindi kintu ngo cyanye ngo bivanye ngo nuwo ngo nsanze ku muryango ngo mvuge ngo sindiha mba ndabizi yuko bateguye ibyo bintu byateguwe n'amafaranga kandi ayo mafaranga bayakeneye muri bajya abantu baza kubaraba ngo genda bro je narigeze gukora concert irahomba ndabizi niyo mpamvu je ntakunda kwinjira muri concert ntatanze amafaranga si henshi bonye ishuza vraiment sindakubesha mugabo ndakunda kwinjira ntanze amafaranga nk'isopa hari n'igihe jewe nzana na famille yanje yose n'umwana uwo ntarihira n'uwo bahetse ku mugongo gusa urabyumva mugabo mvuze ngiye nkabwira Pole ati je nshaka kuza muri show kandi nta mafaranga mfise niyo no musanga ari wari ku muryango arakure kukinjira aya mateka turayazi Bwana Abdul Satbi yabijemo yanditse ku rubuga rw'abantu ati big up ku baririmbyi mwikuye agasuzuguro ntihazogira umuntu mwumviriza ngo nje kubafasha muzobishire muri business cyambo rya Satbi kubona Pole afasha abaririmbyi bitari muri business ese Satbi afise umuco
cyangwa DJ Pole akora amakosa kubona afasha abaririmbyi ntabishire muri business. Oya urumva ni vya bindi bavuga ngo ubugira neza bw'inkware bwayigonze ijosi. Urumva bamuhora yuko abagirira neza atabishuza bitari muri business. Voilà. Sibyo? Rega na Yesu yarakoze ibyiza hembwa mu urumva Abdul. DJ Pole nareke kuba Yesu. Imboga zibona abana. Ubona gute DJ Pole reke kuba Yesu canka abandanye kuba Yesu? Imboga zibona abana. Mbo jewe reka ndakubwire. Jewe kabisa mu buzima bw'iwanje ndanka ikintu citwa gasuzuguro. Sibyo? Arafasha bakamusuzugura. Jewe ndanka ikintu citwa agasuzuguro. Sibyo? Kandi ndanka ikintu citwa akarengane. Sibyo? Okay, nimba babona Pole yarabarenganije nibamureke. Ariko ivyo yarihiye amafaranga yiwe akuye mu mufuko wiwe tukwiye kubimushimira. Urabyumva? Banza ureke. Ivyo yarihiye amafaranga yiwe akuye mu mufuko wiwe babimurekane. Babimurekere. Hama ntabasuzugure nabo ntibamusuzugure babandanye ubuzima bwabo. Ariko jewe ikintu novuga jewe Pole jewe mfatiye ku hantu yankuye uwo munsi kandi si jya mbere yarabinkoreye. Jewe Pole aramaze kumpa amafaranga nk'inshuro zitatu atanyishuza ngo uzoyama. Urabyumva? Aramaze kumfasha kabisa jewe sinobesha. Urabyumva? Jewe sinomubwira ngo umutima wo gufasha awuhebe. Naho yo batazofasha jewe canke ngareke gufasha Double J canke Kirigo canke abo basatbi mugabo nihagira umuntu amuzi imbere akamubwira ati muzehe biranse fasha. Nukuri nubundi ko uwo mutima yarasanzwe awufise ndazi ntaho uzoja navyo yoshobora nubundi azofasha. Je nuko no bivuga. Ariko kimwe ico bavuga yuko ngo bikuye agasuzuguro ngo abantu ngo bareke kuvuga ngo bariko barabafasha. None wewe uri umuririmbyi ufise indirimbo zawe urumva yuko uririmba neza. Urumva? Nimba umuntu ata service umuronderako reka kuja kumurondera. Nibamuha amahoro ntaco kabisa. Urabyumva? Yaravuze ati jewe ninategura igiteramo nishaka nzozana abaririmbye bo hanze kandi iyo bishobora kuko arafise amahera yo kubari. Umurundi nzokenera gushiramo nzomuha amafaranga kandi ariha neza cyane. Urabyumva? Nta n'umuririmbyi arambura. Vin Smith yarigeze kuvyivugira amafaranga Pole yamuhaye. Igihe bateguye ijya concert uravyibuka? Ndavyibuka. Ariko hari amakuru karavuga ko Bface Kirigo na Double J narabonye naga coming soon naka video ka challenge bariko barakora ko bafise indirimbo ariko barakoreye ku mutuku musaza. Yarumva yaravyivugira avuga ati muavoka wanje ajyamiye amajanja n'imbo. Oya ariko ikindi naco na Pole nawe ndamusubireko amenye yuko ujya anye ni giti gifise ivyamwa. Umuavoka we ngo ajyamiye banza wumve ibyo abimenye. Ujya ni giti gifise ivyamwa. None ntabizi none ntiyize none ntiyize muri Afrika. Twebwe tuvuye ku ishuri igiti cy'umwembe cyaba kigowe. Igiti cy'imicungwe kiba kigowe. Wagitera mu mugabo ntibotera ibuye mu mukaratusi. Voilà. Urabyumva? Rero ni ihangane kandi jewe mbo nkibi baba bavuga hariya abandi bavuga hariya nuko rimwe hazamwe ibintu byo gukomeretsa agenda nabikunda na DJ Pole narabimubwiye igihe hari ijya saga yiwe na Big Fizzo narababwiye ati kabisa mwatudugirije entertainment ari twengera. Urabyumva? Mugabo jewe wanashaka simba nshaka yuko biba ibifu iyo vamwo ibintu bimeze nko gushwana kugwana ariko tutuntu tugiye tubaho entertainment ntiyicara ata kintu kiriko kiravugwa safi sana nangorane. None ntubona yuko natwe tubivuze ko na Big Fizzo na DJ Pole babikore atagwanko nta gwanko ahubwo nibi ni business. None nk'ubu ntubona yuko natwe tubikoze kabisa. Wana Abdul oya ni fresh ahubwo iyo ndirimbo je ndindiriye kuyumviriza mugabo nibatukana bagasebanya sinzovyemera.
none urabona ko ijambo Pole yavuze ati umuavoka wanje ameze nk'ingona arabarindiriye urabona ko DJ Pole azoriheba none azobajana mu ubutungane bubumvirize no yari na kimwe Bwana Abdul reka tugushimire cyane gusa reka jewe mvuga iki kintu bro tureke no kubivuga dutwenga DJ Pole ni ikintu kinini muri industry y'uyu muzi ya Bujumbura urabyumva ni ikintu kinini je nagira ndakubwire yuko ngaha muri mu makaritsiye ngaha aho tubaye hari abana bafise impano nziza nyinshi yifuza basi n'umunsi umwe Pole urabyumva amuhe basi n'iminota 10 yo kuyaganaho ariko vyatumye na Krisemba bihomberamo bino bintu urabyumva vyatumye na Krisemba bihomberamo oya nivyo nyene turiko turavuga so rero umuntu naho mwoba mufitaniye akabifu ariko icubahiro ciwe zumenya yuko gikwiye kubandanya gihari respect y'ivyo yakoze kuko je narigeze kumva mu kiganiro kimwe na Big Fizzo ashimira DJ Pole ku makonsere yateguye akamufasha mu bintu yamufashije urazi ko DJ Pole yakoze indirimbo Muriza umwana clip muri Belgique kandi urabizi yuko ijya ndirimbo yashitse kure urabyumva hamwe nuko basi hari ico mwoba mutumvikanyeko mutumvikanako mugabo respect irakenewe kabisa urabyumva hama ibintu byose abantu bame bareka nimba koko ibi bintu bariko barakora arukuri bariko baravuga arukuri atari ugushaka gushusha industry kugira na tuvuge sivyo nimba arukuri ntabwo vyari bikuye kuza ku mbuga ngurukana bumenye baraza hakorera nawe araza aho baba bari bakwiye guhamagarana bakicarana kujya ikibazo akagikemura DJ Pole umuhamagaye n'umuntu yumva kuko DJ Pole si umuntu yishima urabona DJ Pole akuzi ari muri jya vewiti yiwiwe ntashobora kukurengana mwibarabara atakuramukije ati biti bimeze gute arabe yuko nakeneye lift basa gushikana ahantu kabisa urabyumva rero n'umuntu yumva n'umuntu yumva so je nibaza yuko nimba ari ibintu by'ukuri koko bari bakwiye kugenda bakamuraba bakicarana bakayaga kandi byari kugenda neza so kimwe rero je nibaza yuko vyitwaremo neza ariko kandi nimba ari ukuduza nyene industry kugira tuvugwe bivugwe ni fresh sana Abdul katugushimire cyane Fred Ebana murakoze cyane dushimira abantu bose bakora dukurikirana wowe utarakora subscribe like share comment bandanye bikora kugira ngo ibintu bone bimera neza guys iyo ugize share bituma n'umugenzi wawe abona ikiganiro hama iyo ugize subscribe bituma ikiganiro dushitse ko buri kanya cuba uwa mbere mu kukibona so my name is Iriam Promoter Bando Camera turabakunda cyane ciao ciao